Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Kw'igenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ku rwego rw'igihugu, uwo munsi wahimbarijwe hano mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga gishasha c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Ukaba wahimbajwe ku civugo kigira kiti: Murundi wese gira ico ukoze kugira Uburundi bushike kw'ihangiro ry'igihugu giteye imbere. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe uwahoze arongoye Uburundi Sylvestre Ntibantunganya hamwe n'abandi banyacubahiro batandukanye. Mu ijambo nyamukuru ry'uyo munsi, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yahamagariye abakozi bose kwicara hamwe kugira batore umuti urama w'ibibazo bafise, nayo mu bijanye no gutanga akazi aca basaba kuvavanura n'ingeso yo gutanga akazi baravye nkunzi, ngo bazohe akazi abagashoboye. Muri ivyo birori, umukuru w'igihugu yarashimiye abarongoye umugambi payeje ku kuntu bariko barateza imbere ibikorwa vy'ugwaruka. Mu ijambo ry'ikaze, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, Bahizi Charles, yarashimiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi kuko yahisemwo igisagara ca Bujumbura ngo abe arico kiberamwo uwo musi mukuru. Akaba yamenyesheje ko igisagara ca Bujumbura gitekanye ngo n'abenegihugu bari ku kivi. Sabiyumva Samuel yaserukiye amashirahamwe y'abakozi aratubwira igituma bashizeho uwo musi mukuru w'abakozi n'akazi. Kuri uno munsi uri hejuru tuvyagiye ngaha twibuka incungu z'abakozi bagandaguwe n'abakoresha babo bazira akarenganyo kari kariganje mu kazi. Akarenganyo kagirirwa abakozi kuko abakoresha bari babagize abaja babo. Gutyo abakozi bafata ingingo yo kuvyiyamiriza, abakoresha nabo bafata ingingo yo kubagwanya gushika n'aho amaraso aseseka, inganda zigatikira. Amakungu yaviriye hasi rimwe yiyamiriza iryo bara, aca aranategeka ko abashamiranye bo kwicara hamwe bakayaga kugira batorere inyishu ivyo bapfa. Ivyo vyabereye icigwa ibihugu vyose, binahava vyumvikana gushinga umunsi wahariwe abakozi bose bo kw'isi, wamuhimbazwa buri mwaka mu bihugu vyose kugira hame hibukwa iryo bara ryabaye, kugira ntirize risubire kugwa mu gihugu na kimwe co kw'isi. Plus jamais nk'uko twabivuga mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo kandi byaranabereye icigwa abakozi bose, hacatangura kuvuka amasendika kugira zaratororokanya ivyiyumviro by'abakozi mu ntumbero yo kuza barabishikiriza abakoresha, gutyo baze barabiganira bitarize guca mu ngimba. Iyo ngendo rero ikaba yarahimbaye abakozi n'abakoresha kuko bose bavyungukiyemo. Uwo musi rero ngo akaba ari umunsi uha akaryo abakozi ko gushikiriza ibibazo baba bafise. Ni umunsi kandi uha akaryo abakozi ko gushikiriza ibibazo byose baba bafise kugira abatwara igihugu, abakoresha n'abakozi bonyene bavyicariye, gutyo haboneke umuturamo. Ni umunsi kandi wo gukebura abakozi bamwe bamwe bigira basinda bibazo kugira baje hamwe n'abandi biyunge bakomeza amasendika, gutyo abakozi bose bagira umwete n'ubushobozi bukwiye kugira sendika zishobore guhagararira inyungu zabo. Uwari yaserukiye ishirahamwe ry'abakoresha AYB avuga ko ijambo ryabo ry'uwo munsi bisunze icivugo c'uwo munsi. Ijambo ry'ishirahamwe ry'abakoresha AYB ry'uno munsi mukuru
yisunze icivugo c'umunsi gusaba umurundi wese kugira ico akoze kugira Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Iryo jambo rigizwe n'ibice bikuru bikuru bine: gusigura ico arico ishirahamwe ry'abakoresha AEB, gushima ivyaranguwe mu gisata c'akazi n'ibiko birarangurwa, guterera ivyumviro kuri bimwe bimwe nyamukuru vyorangurwa mu guteza imbere ubutunzi n'akazi mu nzira izana imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, no guha impanuro abakoresha. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi ni iki? Abantu benshi harimo mbere n'abakoresha batari bake mu bikorera ivyabo canke no mu mashirahamwe yegamiye leta ntibazi ico ishirahamwe ry'abakoresha rijejwe mu Burundi. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi AEB ryatanguye igenekerezo rya 25 kwezi kwa mbere mu mwaka w'1964, ryaratangujwe n'abakoresha 200 b'abanyamahanga bagizwe hanini n'ababirigi n'abakoresha bo mu mashirahamwe y'abikorera ivyabo b'abarundi bari bwabeho. Umukoresha wa mbere w'umurundi yinjiye muri iryo shirahamwe mu 1970. Ubu rihurikiyemwo abakoresha b'abikorera ivyabo nabo mu mashirahamwe yegamiye leta bashika 1180 bakorera mu bisata binyuranye by'akazi. Imirimo y'ishirahamwe ry'abakoresha itekanywa n'amategeko mpuzamakungu yerekeye akazi bene igitabo c'amategeko agenga akazi mu gihugu. Mu ncamake ishirahamwe ry'abakoresha rishinzwe kuzuzanya n'amashirahamwe y'abakozi na leta mu gushiraho amategeko agenga akazi no gukingira no gutekaniza akazoza abakozi, kubahirijwe inyungu za bose no gufasha abakoresha kubahiriza no gushira mu ngiro ayo mategeko. Nsabiyumva Samuel yari yaserukiye amashirahamwe y'abakozi avuga ko bakebura abakozi bose ngo birinde guhendwa n'abanyapolitike ku buzi. Ikindi twovuga nuko abakozi benshi bavuga ko hari abanyamigambwe bamwe babahimiriza ngo ntibinjire mu masendika. Mwene abanyapolitike n'abansi biterambere binyegeza mu migambwe kuko atamigambi iterambere y'igihugu baba bafise, ahubwo baba babangamiye iterambere ry'igihugu. Nico gituma umuntu wese ari ngaha, eka n'utari ngaha mugabo ariko arakurikirana rino jambo ukabugwanya iterambere ry'amasendika umenye kuri ko usubiza inyuma igihugu. Inari mpuza amasendika Kosibu na CSB zirakebura abakozi bose ko batobandanya bahendwa n'abanyamigambwe mu kuzana politike y'imigambwe ku buzi, ahubwo nibubaka amasendika ariyo ahagararira inyungu z'abakozi. Nk'uko nyine icubahiro yama bivuga, turi kumwe twese abakozi birashoboka, tukigiza kuri akarenganya kariko kose, tukubaka akazi kabereye kuri buri mukozi, tukaduza umwimbu ubereye mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, gutyo ubutunzi bw'igihugu cyacu bukiyongera, agahembo ku bakozi kakisunurura, ibiturire n'ubunyonyezi bikaba umuziro, amategeko akubahirizwa, amahoro mu kazi akaba umusesekara. Atari impumyi cyangwa intumva, nta numwe atarabona ko kuzana politike mu kazi atanyugu byazaniye abakozi. Bakaba rero bashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku ruhara ntangere yagize mu iyubakwa ya stade Intwari. Gushima ivyaranguwe inyubako ya stade Intwari, mu byo ishirahamwe y'abakoresha rishima byaranguwe duhereye kuri kino kibanza turiko turagiriramo ibirori by'umunsi mukuru, inyubakwa y'akaroruhore stade Intwari. Turashimira cyane nyine ishobora mukuru w'igihugu cyacu ku ruhara ntangere yagize kugira atera iteka igihugu mu kironsi inyubakwa iteye igomwe nk'iyi. Turashimira n'abandi bose benshi baterereye kugira igikorwa nk'iki gishoboka. Amahoro n'umutekano kugira imirimo inyuranye n'akazi bishoboke kurangurwa mu gihugu
nuko abashinzwe umutekano n'abenegihugu ku nzego zose babungabunza amahoro n'umutekano. Amashirahamwe ry'abakoresha mu Burundi rirashimiye abo bose bagize uruhara mu gusasagaza amahoro mu gihugu muri uyu mwaka w'akazi urangiye. Umwimbu w'ibiterwa, uyu mwaka w'akazi dusezeye, umwimbu w'ibiterwa cyane cyane ibigori warabaye mwiza cyane. Byo twabishimira cyane cyane Imana y'u Burundi yaduhaye ikirere ciza, abarimyi n'aborozi, abari mu bindimo n'abandi bose bagize icyo baterereye umwimbu ube mwiza. Baratera kamo kandi abahora bagwanya amasendika ngo bigarure kuko ngo uruhara rwayo ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu. Turateye akamo rero mwebwe mwese mwahora mugwanya amasendika mwigarure, mumenye ko uruhara rwayo ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu, kandi ko umuntu yinjira mu masendika ku bushake bwiwe kandi atanumwe afite uburenganzira bwo kubimubuza. Ivyerekeye ibiganiro mu kazi, nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, inani mpuzamasendika Kosibu na CSB ziributsa ko ibiganiro mu kazi ari karahara mu ruganda ntibacura. Ibiganiro mu kazi niyo nkingi y'iterambere rirama. Nico gituma dutera akamo leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira inzego zizejwe ibiganiro mu kazi, CNDS, Comité National de Dialogue Social na Comité National du Travail, zikomeze zihabwa agaciro zibereye kandi zubahwa, gutyo zizoshobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Ibyo nabyo bikaba bitoshoboka atagushaka ko abagize leta kuhari ko gukomeza ibiganiro mu kazi. Turanasabye ko amasezerano y'ibiganiro mu kazi aheruka gusubirwamo, ibyo twita Charte Nationale de Dialogue Social révisée, leta yoyemera akaja mu ngiro vuba. Turateye akamo ubushikiranganje butandukanye n'abakoresha bose baba mu gisata cya leta canke n'abikorera utwabo ko botahura ko ibiganiro mu kazi ari ntasubirizwa, bikaba umushinga udasanzwe w'imigambi yose iba yategekanije kurangurwa, bakama bajya inama n'ingingo n'abakozi babo. Abakozi bose rero ngo barahamagariwe gushigikira ibiganiro ku kazi mu gutsimbataza amahoro. Abakozi twese turahamagariwe gushigikira ibiganiro mu kazi mu gutsimbataza amahoro ku kazi, mu kugwiza umwimbu no mu kuvavanura n'ingendo y'ubuhemu bwari bwo bwose. Inani mpuzamasendika Kosibu na CSB zirateye akamo abakozi bose, baba abakozi bakorera mu gisata cya leta cyangwa abikorera utwabo, baba bafise amategeko abagenga cyangwa badafise amategeko abagenga, secteur formel ou informel, bamwe bose igisata bakoreramo, ko mwokwama muri hamwe mukavuga ururimi rumwe, kurya abagize leta bavuga ururimi rumwe, mwima amatwi ababacanishamwo, atakindi barota atari uko sendika zofutwa, abakozi bagasubira kuba baja babakoresha. Nta terambere na rito rizoshoboka ku bakozi mu gihe tuzoba twariciye mu migwi, bamwe bakayigira sindabibazo, abandi ugasanga bajeje kugwanya bene wabo basangiye imirimo aho kumenya ko arabanama rimwe. Uwari yaserukiye ishirahamwe ry'abakoresha AEB yaboneyeho akaryo ko gukebura abakoresha ko gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi biri mu bintu vya mbere byo kubahiriza agateka kazina muntu. Abakozi biri mu bintu vya mbere byo kubahiriza agateka kazina muntu. Cotisation ni ngombwa itangwe kandi ntiti gihe. Ico shirahamwe ry'abakoresha rishobora gufasha no kuja inama n'ababijejwe kugira abakoresha biyemeje kuriha ibirarane by'amakotisation boroherezwe mu vyerekeye ibihano byo guteba kuriha cotisation batevye. Turateye akamo rero abakoresha bifuza gutunganiriza abakozi babo mu kuriha ibirarane by'amakotisation muri INSS begere vuba na vuba ishirahamwe ry'abakoresha AEB ibafashemo. Mu ijambo ry'uwo munsi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko uyo munsi ari umunsi wo kwirimbura kuri umwe wese, aca bamenyesha ko abakozi bose bakora muri leta ari abasuku.
nene uyu munsi ni wo kuraba umwimbu si umunsi ego widodomba uti byarananiye mugabo ntuza kwidodombera uwundi ngo niwe yanoneye uravuga uti je narananiwe. Kera iyo duhuye kuri uyu munsi ndazi yuko baza baraganya bati mbega uno munsi bigenda gute, mugabo uko buca niko abarundi bategera yuko leta atari umukoresha, leta n'umuhuzabikorwa yorohereza ibikorwa by'abakozi. Nariko ndiyumvira ubuserukira abakozi igihe ariko aravuga ati ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nca nibaza nti none ko mu gihugu abo leta ikoresha bose bakorera mu maserivisi, none umukoresha ninde muri rya serivisi yawe? Umwe wese nabaza ikibazo, umukoresha ninde? Niba waba uri muri serivisi de ressources humaines, umukoresha ninde? Kugira ngo dutangure ibiganiro vyihuta, ni chef de service, niwe mukoresha. Naganda ubwire yuko abantu bakorera muri leta bose n'abasuku, uwuzi yuko azotunga akoresheje umusara hawe na leta nasubize amero mu bwubati ntazofatunze. Twebwe turiho kugira ngo dufasha bene gihugu, nico gituma mu vyita fonction publique, service public. Yaciye atanga akaganuke ku bakozi barongoye umugambi payeje kubera bariko barateza imbere ibikorwa vy'ugwaruka. Nimwiyumvire umuntu yashoboye gutunganya ikiganiro ca payeje kirimwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe iri. Mugabo hano habuze abo bita abakozi ba leta atakindi babona atari ukugavura gusa. Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi, nawe yitwa Dr. Hassan Kibeya. Ni umukozi. Iyo misozi arayirimagura ariko akuraba ubwo gwaruka yuko ariko akora imigambi neza, akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Icyo twari dufise indongozi nk'izi nk'ijana mu myaka itarenga 5 u Burundi bwaba bwamaze kuri igihugu cyateye imbere. Uwa kane no umupfasoni niyo ngabo Arida, niwe ajejwe inyigisho. Rero babandi twavuga bigisha, niwe ajejwe kwigisha akabigisha kugira bagire ubushobozi, kandi baramenye. Nimwiyumvire ibyo bihumbi navuze gatuze weya, bose yabahaye ubushobozi gushobora mu Muhammad. Kubera abo mu gwaruka hari umwizero, ugwaruka bakubwira uti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa. Nico gituma umugambi twaciye tugira ko ari umugambi w'umugani udahera. Nyani cubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaciye ahanura abajejwe gutanga akazi kwirinda gukoresha ka mwana wa mama ngo nibahe akazi ababishoboye. Abo rero bavuga ngo batanga akazi kwa mwana wa mama nibigugu, ndabibabwiye. Abo batanga ubuzi barenganije nibigugu, kuko urya ntacazopfa rose ahubwo uri kumwigisha nabi. None ndabahanura hakazi umuntu agashoboye, beha kwirigura avuga ngo ka mwana wa mama, hakazi uwugashoboye. Uzozaganwa azazaranyandikira kuri WhatsApp nibarizo bamurenganije. Ndadiba gituma yamurenganije. Ibintu bitera injyane mu gihugu ni ibintu by'akamwana wa mama na karenganyo, nibiturire. Ivyo dukwiye kubisezerera ngaha muri iki gihugu cyacu. Hari urumva erega igipfu ntigipfundikira ikindi. Wewe ya mu mutwe yarabaye nabi, azi yuko ariko bimeze. Duhindura ingendo tuve kuri akamwana wa mama. Mu gusozera yaciye asaba abakozi ba leta bose ko bokwigira inama yo gukora amasaha 16 ku munsi, aca bategeka kuja kwiga ingene ikigega ca leta coduga mu maserivise yose. Dukora amasaha 16 ku munsi, twigira inama
dukora amasaha 16. Icya kabiri nagomba kubabwira twokora, ahubwo naje saba inama abakozi ba leta mwese mugira inama, mwige ingene ikigega cya leta coduga, serivisi yose amaministere yose mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega cya leta coduga, kandi muze mu micegeranyo. Ndabahe ikiringo kingana iki, tuzoze ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga, inama mwagize, hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora, murabe ko amahera ataduga. Kandi ndabivuze iri n'itegeko mushikanganje ngaho wavyumvise, uca ubwira abagenzi bawe ni itegeko ntanze mwese. Inama ubushikanganje bwose, imvo y'inama kwiga ingene ikigega cya leta coduga, kugira turonke amahera yo kubaka amabarabara, kubaka ibitaro, kubaka amashure no guhemba abakozi ba leta. Ino ni ibibazo si kwacu, genda mu vyande mu maministere yose yose. Chef de cabinet civil yanyumvise na secrétaire général de tumenga aringa nihuri mu bushikiranganje bwose bagira inama ikigega cya leta coduga gute. Ibituma kitaduga biriho muce mubyiga muze mubinzanire. Ariko hariho ibya mbere, hariho abantu bacisha ibidanazwa mu binywabi aho kugira ngo ntibatange amakori, hariho abandi bashora ibintu hanze amahera bakuyemo ntibayatahane, hariho ibintu byo gusesagura itunga ry'igihugu, hariho ubunebwe. Ibyo mbaye ndabivuga, abantu barareka abantu bakacisha ibintu mu binywabi, ukazavuga ngo nyongera umushahara kandi umushahara wari kuvaho nyene. Abantu bakareka umuntu agashora ibintu hanze ntiyigera agarukana amahera ngo yatahane ari itunga ry'igihugu, hanyuma agacaza ariruka ngo nyongera umushahara. None umushahara uzova hehe? Abandi n'utwari turi mu kigega bakatunyonora. Naganda babwire muri iyi stade ibice birenga 50% birarenga, byose byavuye ku mahera dufatanya bari bayivye mu mahera yubatse aha. Ibice birenga 50% nabo twafatanya amahera bari bayivye. None ko mu kigega cya leta bamaze kuyasinya ko yasohotse yagiye gukora, reka ndayijanire kuyubakisha, nace ndaza nta kuri stade. Ibice birenga 50% n'amahera yari yibwe mu kigega cya leta, ndayafata ndayazana. Kandi sinariko akora aha honyene, turiko turubaka nahagikirira burya, turiko turubaka pare y'ukuri Igitega, turiko turubaka presidence na pare biri kumwe byose, residence n'amabiro. Imuyinga twahejeje kubaka, ubu mukuru w'igihugu ntakiza gusaba indarashitse Muyinga. Mu Cankuzo twarahejeje, Kirundo twarahejeje, hasigaye Burunga. Burunga niyo isigaje kubaka mu Kirimba, nacyo nyene kizokubaka. Kizima mbona bakaboko baguma agatoyi kamere uko makarase kaguma gahese. Mugabo hariho umunsi tuzogaca ko kase kugororoka kakaguma gahese, tuzogaca basi ubura kugora. None nimwumva ayo mahera yose, raba amahera ari ngaha yari yibwe n'amasendika. Rero wewe userukira abakozi namwebwe nabahaye devoir bwa mbere kunderekera abantu basahurikiye cya leta n'abasesa kuri itunga ry'igihugu. Sindabona icegeranyo, ngira ngo muriko muracariko muravyegeranya. Ikigira kabiri, namwebwe mwicare muvuge muti none dukeneye ko agashahara kaduga. None kugira kaduge suko mu kigega aho hari ikintu turabe natwe nk'abakozi amasendika twokora iki n'iki cokogwa, hanyuma tuje hamwe twicare duteke umutwe. Uburundi je ndazi ko butunze, Uburundi buratunze, ntagira umuntu yebura. Twari tubuze intumbero gusa, none ubu turayifise. Naganda abwira uno munsi turakenye, mugabo agenda abwira yuko ejo tuzoba dutunze. Nimupfe kubahiriza ikintu ndabwiye, n'imiburi buri dukora amasaha 16, murabe yuko ruzazoca dutunga mwanya mutoya. Ubwo gwarukana babwiye ubu ntirukiryama, ruguma ruriko rurakora. Mwese mwariko muradukurikira,
aha niho ikiganiro tera imbere cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Chibare chachu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara